Urakaza neza mu biganiro vya Sky Media Burundi. Kugira ubu wa mbere kuronka video zacu, fyonda ijambo subscribe ryanditse n'inombe zitukura munsi ya video. Hama ukurikize akamenyetso k'inkengeri kaza kuduga. Hari abahungu vraiment umuhungu ati ha valeur avugisha umudemo ari we wese abonye nk'ahantu umuhungu atambara neza. Amahera menshi baba bamaze kumponga ni nka 5,000. Umva baramaze gutera 5,000 baramuhonga fafati tora. Ego vuza ati reka mfata urya baraba uwimfata kibanza. Okay. Hama umukobwa nawe asohokana n'abahungu barenze umwe. Kubwabo vyumva gute? Ku bakobwa ni sawa kubera ariko uri kurarondera amahera. Yes bakunzi ba Sky Media TV, Sky Media Burundi, ndabahaye mwiriwe cyangwa se bwakeye bivanye naho muherereye. Right now no musi muri kumwe na CEO Amigo Pictures, inyuma ya kamera muri kumwe na Sazmon Designer, dokigufasha guhura n'abana bamwe bitahuye bo mu gisagara kumenya utuntu tumwe n'utundi. Uno musi kawa turi kumwe n'umwigeme yapendeje cyane, ndabaramukije cyane. Ego nanje ndabaramukije. Uraho umeze fresh? Ego meze bon ndashima. Namwe ni gute? Natwe turashima. Kuba ariko baradukurikirana kuri Sky Media Burundi cyangwa se kuri Sky Media TV, turi kumwe nande? Muri kumwe na uwo witwa Farha ariko kubanzi banzi kuzina Rexa Cash Madam. Cash Madam, umuntu yumvise Cash Madam, turabona abari umuntu afite amafaranga. Ego. Now Abari umuntu afite amafaranga nanje uko ndi naho ngeza ndagerageza kunosite ndashika. urumva urakwiriye kwitwa Cash Madam. Yego Fafa cyangwa ni Fafa nyene. Bo tugerageje kuraba cameraman rabisha hasi tubone pamba yambaye Fafa duza cameraman duza Fafa tugerageje kuraba Fafa yambariye amafaranga ngaho. Papa bayambariye nka 80,000 tugerageje kubiraba ku pantaro. Tugiye mu mutwe nambariye 40,000, tuje kuswa 15,000 ku kirato 30,000. Amahereni ndabona wambaye n'amahereni ya bien. Ya bien aya simesha ni 10,000. Okay, Fafa aja muri salo kangahe mu kwezi? Aje kubivanye n'ishure sinkunda uja muri salo ariko ndagerageza nko kuja kwiteza ikwafe ndaje nka gatatu nko mu kwezi. Aho ni sawa. Rero Fafa ndafise tubazo ngomba ndakubaze tuke kugira tubanaye tuganira. Urashobora kumbwira akageso wiyizi ko kuva uri umwana n'ubu yukibutse uvuga ati kabisa kyagiye naradekora? Akageso noma nizi koko kugwana kuva nkiri umwana nkabibona vraiment ko kijyagiye na dekora. Waragwana. Akageso wumva yuko uzoheba ari ukurongowe n'akaje? Akageso numva ko noheba ari uko ndongowe kwambara sinikwiye. Hama akageso nako utazopfa uhevye naho uzorongorwa ni nkaka? Akageso ko gutamba. Uvuga ati naho nzoba ndi umumama mfise abana gutamba. Okay, Fafa wotubwira itandukaniro riri hagati yibarabara n'inzira? Ico naco noshobora kwishura. Itandukaniro riri hagati yibarabara n'inzira wumva taco ushobora kwishura? Ego iyo bavuze ishamba canke se ikibira bitandukaniye ivyo bintu? Urumva ishamba riba ari ishamba ry'ibiti gusa ariko ikibira ni ikintu kizitanye n'uburyo winjiyemo udashobora no kubona umuntu ari. Okay. Ndumva rero Fafa araciye ubwenge, umetisha sana, bavuga ngo umetisha kinoma. Kawaida yako Fafa. Tugerageje kuraba ni ihe kind cyangwa se nubuhe bwoko bw'abahungu wewe utodatinga nabo utosoka? Hari abahungu vraiment umuhungu ati ha valeur avugisha umudemo ari we wese abonye nk'ahantu umuhungu atambara neza. Okay, nkanje gute? Turi kumwe na Fafa amahera menshi bamaze kuguhonga ni nk'amafaranga ngana? Amahera menshi baba bamaze kumponga ni nka 5,000. Umva baramaze gutera 5,000 baramuhonga Fafa ati tora. Ego ariko uwo muntu ntiyari wo mu Burundi. Okay Fafa, ni kihe kintu wumva yuko nta kubajije wari witeze ko nari kukubaza?
ikintu oya nta na kimwe ntacyo numva byose nabikubajije hajya papa yiga mu wa kangahe niga muri 11e okay papa abahungu basohokana n'abakobwa babiri ku bwawe bikubwiye umuhungu asohokana n'abakobwa barenze umwe ku bwanje mbona ko bafite imico mibi n'ingeso mbi ariko bica bivana nka situation nk'umuntu aba arimo urashobora kuba washwaye n'umu-girlfriend wawe cyangwa n'umu-boyfriend wawe ukaca usanga uvuze ati reka mfate ujya baraba ubifata kibanza hama umukobwa nawe asohokana n'abahungu barenze umwe ku bwawe ubyumva gute ku bakobwa ni sawa kubera ariko ubu uri kurarondera amahera abakobwa kameme dukenera byinshi urumva nkawe babiri cyangwa batatu kuba nibisanzwe ubu rero twumve yuko na wa wundi hajya avuga ati hariho nomero D cyangwa nomero 2 turi kumwe oya par exemple nk'ubuje amusingo nta muntu ufite dusohokana kandi nta n'uwo nifite nkeneye kubanza kuvuga amashusho yanjye ndayamaze okay papa abagenzi b'abakobwa udakunze kugirana ubugenzi nabo ni nk'abantu oya je ku bwanje bose ni sawa byose ubukira imbere umugenzi mwiza turababagenzi okay papa wogira akantu umbaza je nakubajije mbaza nawe ikibazo kimwe hama turangize ikiganiro icyo nokubaza ndashobora kukubaza ngo buse nk'umu-girlfriend mukundana icyo kibazo ndacishure Sazmon ndacishure amigo nta mu-girlfriend afise okay papa uragenda umitiramwo akajambo kamwe ndaguha amajambo ibibazo bibiri umitiremo kimwe mama canke sheri mama urukundo canke amafaranga hagupfa wipfuza canke gupfa wivuza gupfa wivuza kubera iki gupfa wivuza kubera upfuye wivuza urumva ntiwobigereranya n'uko woba wapfuye wifuza kubera upfuye wifuza upfa n'intundi uvuga ati nopfuma mpfa nivuza mugabo ko mpfa n'intundi yego okay papa wakoze kuri kano kanya waduhaye merci beaucoup ndabibutsa yuko mwofyonda aga subscribe ngaha munsi ya channel yacu ndakubwira ati ikiganiro ni The Flash ikiganiro gitanguye umunyene muzaza murashikirizwa nanje CEO wa Sky Media Amigo Amin Chaga aka Junior turacari mu kirori ngaha tuguma duhiga abana bitahuye bo mu muji tubana yatubabaza utuntu n'utundi